Ndabaramukije mwese bene data aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye guha icubahiro Imana data kuri uyu mwanya impaye kugira ngo nongere ngaruke imbere yanyu kuvuga Yesu, kuvuga ubukuru bwiwe, kuvuga n'imbabazi ziwe. Uyu munsi rero nje kubaganiriza ibindi mutamenye umwami Imana yampishuriye ku rupfu rw'umukozi w'Imana aherutse gutaha. Reka dusenge imbere yuko ngira ico mvuga. Mwami wanje Yesu, ndagushimiye muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye data wadukoye amaraso yawe y'igiciro, ndagushimiye. Urakoze uyu mwanya unyemereye ko nongera kubonana na bene data no kuganira ku bikuru wakoze mwami Yesu. Habwa icubahiro Mana kuri uyu mwanya, nuko ndasabye ngo undongore ibyo nkora byose mu izina rya Yesu. Undinde wa mubi, muhemu wawe yera abari washigikira kino gikorwa, agitangure akidevelope kandi agisozere mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho ndabisabye, amen. Haleluya. Yesu nashimwe bene data. Uyu muri kumwe ni Françoise Habonayo. Uyu munsi ngomba kuvuga ku kintu Imana yampishuriye ku mukozi w'Imana aherutse gutaha, Reverend Pasteur Ndikunkiko Elia. Kubera iki urupfu rwiwe rubaye nkaho umenga ntirusanzwe, kandi tubona yuko hari abantu benshi cyane bari baratashe kandi bubaha Imana. Kubera iki? Hariho impamvu beneda. Hariho impamvu, ari naco gituma uko umwami azogenda araduha kamwe nk'uko n'abandi bose bahora babivuga, niko nzogenda ndabivuga. Imana nishimwe. Yesu naramwemereye ico azontuma nico nzokora, kandi ninatangura kugabagaba uhora hazokwama mpangaza ankwega mfata ukuboko. Reka rero imbere yuko ngira ico mvuga, nsome ijambo ry'Imana ritonya riri hariya mu gitabo c'abami, abami ba kabiri, igice abami ba kabiri, igice ni 13. Turahera hariya ku murongo wa 20. Abami ba kabiri 13, igice umurongo wa 20. Bukeye Elisa arahwera, baramuhamba. Kandi uko umwaka uheze, ibitero by'abanyamowabu byahora bitera ico gihugu harya imvura igiye gucika. Umunsi umwe rero hariho abari bagiye guhamba umuntu. Bagize batya babona haje igitero, bashiburira uwo muvyimba mw'isenga ryahambwemwo Elisa. Maze uwo muvyimba ugikora ku magufa ya Elisa, uwo muntu aca bamuzima, ava hasi arahagarara. Imana nishimwe. Ibi batwandikiye ni vyabaye ku mukozi w'Imana Elisa. Amaze guhwera, bamaze no kumushira mu mva, tubonye yuko hariho umuntu yarapfuye akora ku magufa yiwe, maze aca bamuzima. Imana nishimwe, ikora neza, kandi uko yakora kera n'uyu munsi niko ikibikora. Ngaruke ku ijambo rivuga ngo uko Kristo Yesu yarari kera n'uyu munsi niko ari, ngo ntahinduka. Uko yakora n'uyu munsi niko akora. Hari igihe duha twibaza tuti oya ibyo byabaye kera, ariko ngenda kubwira uyu mukozi w'Imana yitahiye. Reka ndakubarira iby'umwami Imana yampishuriye. Yesu ahabwa icubahiro. Abantu benshi twarabonye ko yitavye Imana, twaramenye ko yitavye Imana itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma agenda guhambwa itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu. Uyo mwanya wari muremure, ariko ubwo burebure bw'uyo mwanya
bwatewe kumbure n'amapreparatife yari ari menshi, imyiteguro canke n'ibindi vyoba byaratumye biteba gatoya, ariko ivyo vyose harimwo umugambi w'Imana. Imana ishimwe, harimwo umugambi w'Imana, hariho ikintu Imana yari kwirakora. Uyo mwanya muribuka neza yuko habaye intahe nyinshi. Uwo mwanya muribuka abari bari mu bibanza haberamwo ikiriyo canke ikigandaro, hari indirimbo, hari ijambo ry'Imana. Haleluya! Abantu bariko barihana, abaguye bavyuka, abataramenya Yesu bihana. Imana ishimwe, hariho igikorwa cariko kirakoreka mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu hariho abantu bariko barabohoka, hariho abadayimoni bariko barakubitwa, basamburwa, bahomvagurika. Hariho ukuboko kuriko kurakora ibindi bintu twebwe tutabona, bijya twabonesha amaso, biyo mwabonye. Hariho ukundi kuboko gukomeye kwariko kurabikora. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Reka rero munkurikire ndabashingira intahe akantu Yesu yambwiye kerekana yuko urupfu rw'uyu muntu w'Imana rwakoze ibikorwa bikomeye cyane, ibyo wowe nanje tutoshobora gusobanukirwa ngo mbega byabaye gute. Umwami Imana yanyeretse iyerekwa. Iryo yerekwa rero mbona ngo ngiye ahantu aho ndagomba ndabamenyesha yuko ico gihe nabirota ivyo yari yamaze kwitaba Imana, ko yitavye Imana mu itariki indwi, ariko ivyo vyovyo nabibonye ahaheze igihe yarapfuye. Hari nko mu matariki ya 10 na 15 na 15 canke 18. Bon, reka ndabe sinave nihenda. Izo itariki naboneye ko ivyo bintu uyo muntu w'Imana yakoze yamaze gucikana. Uwo muntu w'Imana rero ntaco reka iyo tariki ninayibona ndayibabarira. Uwo muntu w'Imana rero amaze gucikana, nkuko twavyumvise twese, yapfiriye mu gihugu ca Canada. Abari kwisi bose baravyumvise, twarashidutse, abakunzi, abana, abaki bose bararira barihanagura. Rero jewe hari inzozi nagize, hanyuma iyo nzozi rero niyo nagenda babwire. Nabonye ngo ngenda ahantu muri salle, nsanga hari abantu bicayeyo, ariko muri abo bantu bicayeyo nabonyemwo abantu babiri gusa. Hahandi nyene sinzi n'iki Imana yishatse kunyereka. Inyereka umuntu umwe, inyereka n'uwo wundi. Uwo wundi rero mbona yambuye impuzu, yari yambaye costume zirabura. Mbona yambuye ya costume, yambuye ikoti n'ipantaro, aravyambura aca bitereka nkuko yo bitereka ku ntebe gutya. Mugabo kandi ntiyasigaye ari gusa, ariko mbonye yambaye impuzu zisanzwe, nk'ipantaro yindi n'ishati yera gutya, ariko costume, ikoti n'ipantaro yavyambuye. Rero uko kuntu rero yabiteretse abizingazinza ahantu, jewe rero nca ndahaguruka ngenda kumuronderera intebe kugira ngo nshobore gushirako za mpuzu neza zireke gupfunyirana. Hanyuma ndabona nsohotse ndiko ndarondera ahantu nobona intebe. Kwanza nabanje kuraba muri iyo sale nyene barimwo yuko nobona intebe, ariko ndayibura. Ndasohoka no hanze, hariho ahantu hariho tuvuge hari nk'igihangare harimo intebe nyinshi. Ndavuga nuko biri kose hajya ndakura y'intebe. Ngiye muri iyo hangare kuronderamwo intebe, nsanga intebe zose zari zihari zavunjavunjwe, zose ziryamye hasi.
ndabura intebe n'imwe nzima nomuzanira. Hanyuma ngarutse niyumvira gusubira kwinjira kuko urumva nari mbuze icyo nariko ndarondera. Nawe wa muntu aca arasohoka, aca arambwira ngo uriko urarondera iki? Ko mbona wahangayitse cyane, uriko urarondera iki? Nca ndamubwira nti nariko ndondera intebe noshobora gushirako ziriya mpuzu zawe kugira ngo ntizifunyirane, ndonde nambike izo mpuzu ndazambike ku ntebe zireke gufunyirana. Aca arandaba aca ambwira ngo yango vyirekere, ngo ivyo nubireke, ngo nubireke. Ni sawa, n'ubundi ko nari nabuze nca ndagaruka. Ariko akiheje kumbara ngo nubireke, aca aragenda amera nk'utambuka gatonya, mugacongera arahindukira arandaba, turarabana mu maso gutya. Hanyuma nta kindi yambwiye, naje ntaco namubariye. Ubwo nyene aca yongera arahindukira araba imbere. Aravye imbere nza mbona hari abagore bane, aca bicara amera nk'uwusutama ku birenge vyabo, nka kwa kundi umuntu aba ashaka kwifotoza, ngira ngo abantu bakunda kwifotoza murabibona. Abo bagore bane bicaye inyuma yiwe, nawe aca asutama imbere ku birenge vyabo. Ivyo byose ndavyitegereza, ariko nagenda babwire je nabona umenga basa n'abazungu. Uyo mugabo nabona umenga asa n'umuzungu, nabo bagore nyene nabona umenga basa n'abazungu, ariko abo bandi bose nabona nyene ari abantu birabura. Hama ndavyitegereje ntangura kwibaza, mbe bashuye umuntu ngira ngo n'umumizirima, ngira ngo aba n'abagore biwe kuko tuzi ko aribo bemererwa kugira abagore benshi. Nca nibaza rero ngo n'abagore biwe, kandi nca nibaza ngo uwo muntu ngo n'umuyisilamu. Hanyuma rero nca mva ngaho mbona baragiye, nanje nyene mbona ndagiye. Jewe rero nkigiye nca mpura n'umuntu yasa nkaho umenga ni mwene data, nzinanye nawe, kandi nabona ari umuntu nyene tuzinanye, nkunda cane. Nirukanga kumuyambira rero. Nirutse kumuyambira, aca aravuga ngo ntunkoreko, ngo ntunkoreko. Numva ndababaye, ambwiye ngo sindamukoreko. Nca ntangura kwibaza nti ningira ngo nuko yabonye nari mpagararanye n'uriya muntu, ngira ngo nuko yabonye nari mpagararanye n'uriya muntu. Je niko navyibajije. Hanyuma rero naho yanse ko ndamukorako, twaciye tuguma tujana, tugenda turaganira. Sinibuka gusa ibyo twaganiriye, muga twagiye turaganira. Dushitse imbere nza mbona dushitse ahantu hari inzu. Iyo nzu rero niyumviye ko ari kuko yari hafi ya hahandi wa mugabo na ba bagore bari, nca niyumvira ko ari inzu yabo bo wabinjiye aho hantu. Niko je navyibajije. Ahandi nkibaza ntingira ngo ni hahandi nari ninjiye ubwa mbere hamwe bari. Mugabo uwo mwanya nabona ngiye ku yindi nzu yoba iri ruhande, sinari ngiye muri iyo nzu namyemo. Ariko kandi sinabona ahantu ndiko ndaje, ariko hamwe kamenga ngiye ku rusengero rwari hambavu y'izo nzu. Nabona gusa turi kumwe n'uwo muntu turiko turagenda. Hanyuma nza mbona wa muntu twariko turagenda avuga ngo ntunkoreko, sinasubiye kumubona. Ariko ico bikoze nza mbona nkaho umenga wa wundi yariko na ba bagore, nawe mbona atereye imfunguruzo, ziraza nka kwa kundi umenga ni inyoni yoba iriko iraza, ikaza igakikama, ikaza ikaca yicokeza mu mufuko ngaha. Ariko yari imfunguruzo, yataye imfunguruzo gutya, nta mfunguruzo mbona ziraje no ngaha.
ndibaza ni gute imfunguruzo umuntu agutereye imfunguruzo ntizoshaka gukikama ngo zikikame ariko nyumva birantangaje ko kuntu bibaye. Noneho ndahindukira kuraba uyo muntu azitereye izo mfunguruzo ndamubura. Hanyuma numva biranzazaniye ndaraba wa muntu twari kumwe ndamubura. Ca ndikangura, nikanguye ndiyumvira izo nzozi numva ziransize. Ndaziyumvira ko ndasenga Mana ibi bintu nibiki sinigera ndabitora. Hari abantu bamwe dukunda gusengana nibo bambaje bakunda kubaza ngo amakuru y'ijuru, hanyuma ufise icyo umwami yamubwiye akakivuga. Nanje rero muri uyo mwanya nca ndababwira izo nzozi nagize. Rero barambwira bati ivyo bintu none byo babisobanuka gute? Jewe n'ukuri sinomenye. Uwo mugabo yambuye costume ziwe agasigana izindi. Uyo mugabo je numva sindabizi vraiment. Oya ntabyo nzi ko eri. Hanyuma arambwira ati rero ngwino dusenge ivyo bintu tubaze c'Imana ishaka kuvuga ivyo bintu. Turasenga bene data, murazi ko umuntu ashobora gusenga ariko Imana ikishurira igihe ishakiye. Ikishurira igihe ishakiye, ariko kandi ubwo yishura bwose ndamushimiye. Naho yoteba sikazi ateba akabikora. Imana ihabwa icubahiro. Rero iyo yerekwa nari rose 22 z'ukwa gatanu. Imana ishimwe, ndahatoye aho navyanditse. Hari 22 z'ukwa gatanu. Rero tuca turasenga, dusenze kugira ngo Imana iduhishurire ivyo bintu. Twafashe iminsi dusenga, ariko Imana iza kubimpishurira ivyo ari vyo, iza kubimpishurira itariki ya 27 buca haba anterema y'umukozi w'Imana. Niho Imana yagiye kubimpishurira. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Mu vyo yamishuriye rero, yamishuriye ambwira ati uriya muntu wabonye yarari hajya ahantu ukabona yambura ikoti yiwe, n'uyu mukozi w'Imana yaravuye mu mubiri. Nico gituma wabonye usigara umubona asa n'umuzungu, nukubera yuko umubiri wari umuvuye ko ntabwo yarasigaye ari umuntu muzima, ni impwemu wabo hajya wari kurayibona. Okay, hanyuma nca ndavuga nti none kubera iki nirukanza kurondera aho nshobora gushira zya koti nkahabura. Carambwira ati ntiwashobora kuhatora kuko hari igikorwa cariko kirakoreka. Numva nyene sinsobanukiwe ibyo ambwiye. Ati none ntubona ko wazungurutse hose ukabura? Ujya mwanya ubona wazungurutse ni kuriya kuntu bari ko barondera ivyangombwa, barondera ingene bazana kiriya kiziga, barondera ingene bari donc narya makurse bari ko baragira yose ntivyari bwakunde. Nico catumye ko barati bireke. Hanyuma nca ndamubaza nti none kubera iki nagiye hariya muri iriya sare kuronderamwo intebe, kandi nari nzi ko hari mu intebe ariko ngasanga zose ziri hasi. Aca arambwira ati hariho igikorwa cariko kirakoreka. Aca arambwira ati wibuke hahandi Yesu yagenda mu rusengero agasanga bariko baradandariza mu rusengero, urabona ingene ahenaguye amameza akavunjavunja n'ivyari bihari. Nego ati yariko arakora igikorwa. Arambwira ati buriya muri kajya kanya hariho igikorwa cariko kirakoreka. Aca arongera arambwira ati uribuka aho Yesu
yahura na wa mugore akaza kumusanganira akamubwira ati ntunkoreko kuko ntaraja kwa data, ntunkoreko. Ati urabyibuka? Ntego ndavyibuka. Ngo wabonye nawe ko bakubwiye ngo ntumukoreko? Ntego. Numva none uje yarinde, numva biranzazaniye kumenya ngo yarinde, ariko kandi yamishuriye gusuka ukuntu Yesu yabwiye ujya mugore ngo ntunkoreko, ntiyambwiye ngo yari naka, ariko yambwiye uko nyene. Kandi ambwira ati kwa kundi Yesu kandi yaravuye kwa Satani kumwaka imfunguruzo, yaravuye gukora ibikorwa bidasanzwe, guhenagura, gusambura, yaravuye kwa kubushobozi Satani, niho yaraje azanye imfunguruzo. Niko yambariye. Hanyuma wa mugore agiye kumukorako aravuga ati wapi, ntunkoreko. Ibyo byose nabibona bivuga ku bwa Kristo Yesu, hahandi yari mumva ya minsi 3 ibyo ariko arakora hari ikuzimu. Bene data, ibi bintu sinzi gituma umwami Imana yabimbwiye, ariko kumbure nitwasenga Imana izoduhishurira tumenye ibyo ari byo. Ariko uko niko yabimbwiye, yabinyeretse jewe acanyibutsa Yesu hahandi yagenda mumva ingene yafashe mpiri Satani, yongera nyereka ingene yavunja intebe zo mu rusengero cage bazidandarizamwo, yongera nyereka yuko mu bihe tuba tutabona, twebwe twari ibyo tutabona, ariko mu buryo bw'impemu hariho ibiba biriko birakoreka. Hama rero numva ko twaciye tujana, akambwira ngo ntunkoreko, muga tukaguma tujana. Mu nyuma sinasubira kumubona, ariko muri ako kanya nza mbona bantereye imfunguruzo. Arambwira ati uriya yagutereye imfunguruzo ni wa wundi yarazifise, nuje nyene mwari kumwe, umwe yakubarira ngo ntunkoreko. Aha, okay. Hanyuma nonge nce ndamubaza nti none uriya wewe yari ari kumwe n'abariya bagore, uko wambwiye ngo uje yari yambuye ziriya mpuzu, yari nyakwigendera pasiteri, yuko ari umubiri wiwe yarawambuwe, none bariya bagore nabo, bajya abagore nabo ni biki? Nabona ahagaze imbere yiwe yabo, imbere ku birenge byabo, nkaho umenga ariko arifotoza, nkaho umenga n'umuntu n'abantu nyene biwe nyene ukuntu. Aca arambwira ati wabonye kujya yasa niko nabajya abagore basa. Aca arambwira ati bajya ntibara abagore, ahubwo zari impwemu z'Imana zaba muri we yakoreramwo. Murabona ko yakoreye Imana mu buryo butangaje, hamwe yaravugishwa, handi yaravuga ubutumwa, handi yarakora biriya na biriya, hari zari impwemu zari muri we, ingabire z'Imana zari muri we. Haje yari we, ntabwo yari abantu benshi, yari haje zari impwemu zakorana nawe zari muri we. Ati nico gituma ubona kujya yasa niko nabo bazi. Imana ishimwe. Hama rero mbona aragiye, mbona rero urumva sinasuye kubona aho barengeye, ariko gusa aho barengeye niho nabonye za mfunguruzo ziva. Narabunze ingene ibi bintu no bisobanura, ariko uko umwami ahagerera bisobanura nuko yabimbwiye. Narabuze ingene uyo muntu yavuye mu mubiri, ari we yoba yagiye gukora ivyo bikorwa vya hariya na hariya, sinamenya. Ari we yavuze ngo ntunkoreko, sinamenya. Ari we yantereye za mfunguruzo. Ivyo vyose nayebewe kumenya ngo none uyu muntu yari umuntu ki? Yari umuntu ki? Imana rero mfashe gusobanukirwa ivyo bintu rwose, ariko mu ncamake ibindi naho noba ntarabisobanukirwa, kumbure ni Imana idashaka ko ndabisobanukirwa cyane ubu,
canke wewe mwene data uvyumvise ngira ngo hari ico wasobanukiwe uzoca inbox umbwire. Yesu nabahezagire. Ico gusa nshimiye Kristo nuko uko yari ejo n'uyu munsi ariko ari kandi ariko azokwama. Kandi ico nshimiye nuko uyu mukozi w'Imana Eliya yari umuntu w'Imana nk'uko Imana yamushingiye intahe. Aha adusomye uwundi muntu w'Imana yitwa Elisa, ingene amagufa yiwe batereko ikiziga wa muntu akaba muzima. Haleluya. Byanyibukije umukozi w'Imana urupfu rwiwe rwatumye abantu benshi cyane bihana bakabona ubugingo n'ibanga ry'Imana. Uru rupfu rwiwe mu buryo bw'impwemu bwashwanyaguje ububasha bw'abadayimoni mu buryo bukomeye cyane. Mu buryo bw'impwemu hari ibintu byinshi cyane byishe mu ruhande rw'umwansi, ndetse mu ruhande rw'umwansi hariho ibyakoretse anyanganywa imfunguruzo. Haleluya. Sindabizi izo mfunguru, sindabizi icyo umwami yavuze, mugabo jewe ndiko ndabaha uko umwami yabimbariye. Yesu nahabwa icubahiro. Abavyumvise muravyumvise, muhemu yarashishikare kubasobanurira kumbura ibyo ntashoboye gushikako, ariko umwami Imana ashimwe. Urupfu rwa Eliya rwazuye umuntu, urupfu rwa Elisa rwazuye umuntu nk'uko tubisomye mu Bami ba kabiri igice c'13 ku murongo wa 221. Imana ishimwe. Umuntu araba muzima akoze ku magufa yiwe. Mbega amagufa y'umukozi w'Imana, nta bantu babaye bazima? Musubiremwo murabe, nta bantu bihanye ca gihe cose ubutumwa bwariko buravugwa, kuko kuva lo 7 gushika lo 28 ubutumwa bw'Imana bwagumye buvugwa, no kuri Anterema ubutumwa bw'Imana bwagumye buvugwa. Haleluya. Kristo Yesu nashimwe. Mwene data, wowe bimeze gute mu bugingo bwawe? Mbega uyu muntu w'Imana uramubona? Bamuvuze ko byinshi, hariho n'ibindi kumbure bizoza biramenyekana mu nyuma. Ariko nagira mvuga akantu kamwe umuhungu we yavuze kuri Anterema. Ako kantu karanezereye cyane. Yavuze ati ntiyari afise amasaro meza, ariko yari afise amatapi menshi muhira. Ati ahabonye akantu yacakagura wakavuga ngo tuzogapfukamako. Ako kantu umwana we yavuze ati kuko yapfukama hageze. Ati mwehava mwibaza ngo ryari isuku ryinshi. Ati oya, nuko yapfukama hageze. C'est-à-dire yashaka gupfukama muri sala, yashaka gupfukama mu cumba, yashaka gupfukama imbere y'umuryango. Imana nimuhezagire. Haleluya. Imana ishimwe bene da. Imana yari yaduhaye kado ikomeye cyane. Ijambo ry'Imana ryabwiye Ezekiyeli ngo uzovuge ngo niwava muri bo nabo ngo bazomenya kuvugishwa n'Imana yabaye muri bo. Haleluya. Uyu munsi tumenya ko umukozi w'Imana yabaye muri twebwe. Uyu munsi tumenye yuko Kristo Yesu yakoranye nawe ibimenyetso n'ibitangaza. Imana ishimwe. Uyu munsi tumenye dusobanukiwe byinshi kuri we, kandi n'ibindi tubisobanukirwa. Ariko Imana ishimwe yakoze igikorwa ciwe arakirangiza. Nk'uko Elisa igihe ciwe yakoze igikorwa ciwe arakirangiza. Nk'uko Yeremiya yakoze igikorwa ciwe arakirangiza. Mose yakoze igikorwa ciwe arakirangiza. Natwe jewe nawe tuzokora turangize. Uri gukora iki inshuti yanje? Uri kugenda gute mwene data? Imana ishimwe. Mukozi w'Imana aruhuke mu mahoro. Hari ibindi nzobabwira byinshi kuko Imana yanyigishije byinshi cyane, kumbure numva umenga nzomuvuga ko cyane. Sinzi, hari abantu bambaje ati none uyu muntu w'Imana ko Imana ikweretse ibintu byinshi gose kuri we ni kubera iki? Ndavuga nti ntabyo nzi icyo nzi yambereye umuvyeyi, ariko si icyo cyotuma iguma inyereka byinshi cyane kuri we, ariko hari ibindi byinshi yanyeretse kuri we. Mu video iza gukurikira kumbure
ndaza kubabwira icyo Imana yanyeretse kuri anterema, yuko anterema niwe yamwihambiye kwa kundi yahamba Mose. Haleluya. Ndaza kubasobanura uko umwami yabimbariye. Ushaka kuvuga utereka reka ni twebwe twahangayitse twararushe, nanje ndakubwira uko umwami yavuze. Yesu abaha umugisha. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 768 00 65 46. Imana y'ububasha ibahezagire. Kandi iyi shene tuvugira ko beneta ni shene Habonayo, wanditse muri majisikirizo iryo zina Habonayo uza kubona ivyo nasangije na bene data byinshi. Imana ibaha umugisha. Amen. Data, mu izina rya Yesu ndagukengurukiye, ndagushimiye uyu mwanya unyemereye kuvuga. Mana, urakoze ku mukozi wawe duhaye. Mana, urakoze ku rupfu rw'uwo rwakoze ibimenyetso n'ibitangaza. Mana, urakoze ku urupfu rw'uwo rwafashije benshi. Mu izina rya Yesu ndabigushimiye Mana, habwa icubahiro. Ibyo wasobanuye n'amabanga natwe twarayakiriye mu izina rya Kristo. Amen.